bisanzwe nari maze imyaka 2 ntaraza mu Burundi, ariko ubu nahaje nakiriwe n'abantu kibuga c'indege. Navuye kibuga c'indege shika no muri quartier aho mvuka. Nagendene quartier yarimo ingorane nka Cibitoki na Mutakura. Narahagiye narabonye ego nta mutekano kw'isi na hamwe wobijana kwijana. Dasubiyemo nta mutekano kw'isi na hamwe uzokwigera uba 100%, ariko amareta cyangwa ibihugu vyamabiko biragerageza kugira ngo umutekano umere neza. Biracintege sana, biracintege kubera sinzi ko bifuza yuko twovuga yuko mu Burundi atani imbeba canke atana n'akayabu kagisigayeyo, canke urumva abantu bose barahonye nta n'ikintu na kimwe kikicaruka. Sinzi ko iyo mvuga ari iryoshe, sinzi ko imvuga iryoshe ariko je novuga yuko amahoro ariko aragaruka kandi tuyifuza yuko yoba. Aya mahoro yo mu Burundi, ibi biganiro biko bihagarikirwa na Mukapa. Aya mahoro mu Burundi arimo vocabulaire iri compliqué kubera je ndiko ndavuga amahoro narinzi yuko twese tuyifuza, ariko nasanze bamwe bayabona ukwabo, abandi bakayakomera amashi ukwabo. Byantangaje cyane kubwanje. Reka ronda basubiriremo, nasanze yameze neza, ndabisubiyemo, nasanze yameze neza, nasanze ubuzima buriko buraza, nasanze abantu benshi barafashe ingingo gusubira mu buzima busanzwe.